Mwiriwe nanone shuti banywanyi ibiganiro byacu amurereye hose hirya no hino ku isi twongeye kwifuriza ibihe byiza cyane tunabaha ikaze ngakurinda munesha kuri ya channel yanyu ya Burundi News TV mbonesha kuri Imirogende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta agaruka kubigendanye n'umutekano politike diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye biba bikomeje kugenda biravugwa. Turi muri aya masaha kwa gatandatu kwigenekerezo ya 28 ukwezi no kw'icenda umwaka wa 2024 turabaha ikaze aho mwerereye hose hirya no hino ku isi. Turagarutse mu nkuru zikomakomeye cyane zikomeje kugenda ziravugwa guturuka ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, ndetse tunagaruka ku yandi makuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino. Mwese turabahaye ikaze mwese. Dore ingingo nkuru rero tugiye kugaruka muri kino kiganiro cyacu kino mwanya by'umwariko aho tugiye kwibanda ku makuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa guturuka ngaha muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. General Major Evariste Ndayishimiye yaje kwikoma bamwe mu banyagihugu cyane banze kwisansumisha mu gikorwa ca rusansuma kimaze imisi kirabanga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Akaba yaje kugenda avuga ko rero abantu bariko baranga kwisansumisha bakuriye kuba bokorwaho amatohoza kugira ngo hamenyekane ingene ndetse n'impamvu bashobora kuba baranze ivyo bikorwa. Ni mu gihe rero by'umwariko inzego zigiye zitandukanye ziganjemo iz'umutekano ndetse n'izigendanye n'imbonera kure zimaze imisi by'umwariko zirahabwa amabwiriza akomeye cyane kugira ngo bongere basubiremo rero mu gihe rusansumwa yari yongeye guhabwa indi misi inyongera kugira ngo uwasigaye by'umwariko atisansumishije abashe by'umwariko kuba yagira ababashe kuba by'umwariko yabikosora nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Umukuru w'igihugu rero yaragize ati iyumvire nawe rero umuntu akanga gusansumwa nko mu gisagara ca Bujumbura aho rero ahantu hari rero incabwenge ariko bakirukana abakozi barusansuma. Ibi rero byababaje General Major Evariste Ndayishimiye maze aza guca aratangaza avuga ko rero hagiye gutangura amatohoza kugira ngo buri muntu wese by'umwariko babashe kuraba neza nimba yarakoze icyo gikorwa, uwo bazosanga ataragikoze azaca arakwegerwa ibihano bikomakomeye cyane nk'uko bikomeje kugenda biribonekeza cyangwa nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Nga mu gihugu cacu c'u Burundi kandi intara ya Kayanza komine Butaganzwa rero by'umwariko umugore yagandaguye umugabo wiwe rero inyuma yo kumukubita mu mutwe rero by'umwariko yo kumukubita mu mutwe rero abanyagihugu bakaba barasaba yuko yohanwa by'akarorero ndetse akaba yobera abandi intangarugero nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Ni mu gihe kandi hakomeza kugenda arasabwa yuko hotangwa inyigisho kubigendanye n'imiryango kugira ngo ibashe kuba yoca iroroherana nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Muraza kunyemerera kandi ngaruke ku bintu bikomeje kugenda biragaragara iyahosha mu gihugu ca Tanzania. RDC by'umwariko ikomeje kugenda iragerageza gukomeza gutwara u Rwanda muri sentare nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ni mu gihe gushika ubu ngubu rero u Rwanda rumaze imisi ruratanga icyo twakwita nk'ibisobanuro ariko kandi runagaragaza inzitizi zikomeza kugenda ziragaragara ndetse ziribonekeza by'umwariko nk'uko bikomeza kugenda biradusumira cyane inzitizi zigendanye n'ubwo rubanza. Mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo haravugwa inkuru y'umwe mu bagenerali bakomakomeye cyane bahoze bari nga mu gihugu c'ababanyi c'u Rwanda, Generali Kayumba Nyamwasa. Akaba bivuga ko rero yo bari mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Hamaze imisi ariko haravugwa amakuru avuga ko rero Bwana Tshisekedi arongoye icyo gihugu iyo bariko aragerageza gukorana n'abagize uruhare mu genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 ndetse gushika ubu ngubu amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira nuko Kayumba Nyamwasa nawe yoba ari Kinshasa mu bigendanye n'umugambi wo guhungabanya umutekano w'igihugu ndetse n'uw'abanyagihugu nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Aya namwe mu makuru akomeje kugenda aravugwa rero by'umwariko tugiye kurabira hamwe muri uno mwanya. Turaza no kugaruka ku yandi makuru akomakomeye cyane akomeje kugenda aravugwa hirya no hino ku isi. Turabaha ikaze mwese nshuti banywanyi ibiganiro byacu murereye hose hirya no hino ku isi. Turabaha ikaze abatwumviriza bari mu bice bigiye bitandukanye abari mu Rwanda by'umwariko turabifuriza ibihe byiza cyane abatwumviriza bari mu bindi bihugu by'abanyi nko muri Congo, Uganda, Kenya ndetse na Tanzania, abari imbere nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu ntara zigiye zitandukanye amakomine agiye atandukanye. Turabifuriza weekend nziza cyane abatwumviriza namwe muhereye mu bindi bice bigiye bitandukanye by'umwariko abari ku
mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose turifuriza kumererwa neza cyane. Niba ari ubwa mbere usanga rero kuri nombonesha kuri ya channel yanyu ya Burundi News TV bisonda kwanditse sabone kugira ngo ucuraronka amakuru n'ibiganiro byacu by'umwariko bisonde aha hirya gatanu ari akamenyetso kameze nk'inzogera kugira ngo ubashe gucura abana natwe gatanu kuri gatanu. Ubundi by'umwariko ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Mwese turabahaye ikaze mwese rero by'umwariko aho tugiye kurabira hamwe ayo makuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa. General Major Evariste Ndayishimiye rero arongoye igihugu cy'u Burundi akaba yaje kugenda arikoma abanyagihugu cane bariko baranga kwisansumisha, akayaje kugenda arabagereranya rero na bamwe mu bantu bakomeje kugenda baragira uruhare rukomakomeye cyane nkuko bikomeza kugenda biragaragara, ndetse amakuru yihuta adafise ivumbi akaba ariko arashimangira ndetse aranagaragaza neza yuko zingariko yoba yaragereranyije n'abansi b'igihugu canga se abandi bo bafise icyo bashaka, nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yihuta kandi akomeza kugenda aradusumira muri uno mwanya akaba ariko rero arashimangira ndetse aranerekana neza yuko by'umwihariko General Major yoba yahise aratangaza neza yuko rero abantu bariko kwanga kwisansumisha bakwiriye gukora iyo bwabaga mu rwego rwo kugira ngo by'umwihariko habashe kuba horebwa canga se habashe kuba homenyekana ingene by'umwihariko abo bantu buba batariko barabikora ndetse n'impamvu buba batariko by'umwihariko barabyemera. Gushika ubu ngubu rero by'umwihariko amakuru akomeza kugenda aradusumira akaba yatanze itegeko ku ntwazangabo ndetse n'abandi bagiye batandukanye babarizwa mu gisoda cy'u Burundi biganjemo abo mu mbonera kure kuba bokora ibishoboka byose kugira ngo babashe kuba bomenya umuntu amaze kwisansumisha ndetse n'uwabyanze. Ababyanze biravuga ko rero bashobora kuzisanga mu kasho nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Hari bamwe rero bakomeza kugenda bavuga ko rero abantu benshi baba bariko baranga kwisansumisha bitewe n'uburenganzira bwabo, harimwe rero bamwe biganjemo abanyamadini bitewe n'imyemerere yabo, abandi nabo bakaba bariko baragaragaza ndetse barerekana neza ariko rero ibyo ngibyo badashobora kuba bo bikora kubwo umutekano wabo, ariko General Major akaba yaje kugenda atanga itegeko. Bivuze ko rero by'umwihariko bishobora kuza gukwegera abanyagihugu ibihe bidasanzwe kugira ashobora kuzohura n'ibibazo bikomakomeye cyane. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ati ndababazwa cyane n'abantu banze gukorerwa rusansumwa. Umukuru w'igihugu rero yarageze ati iyumvira namwe umuntu akanga gusansumwa nko mu gisagara cy'Ubujumbura hoho rero ahantu hasanzwe harabarizwa incabwenge ariko bakirukana abakozi ba rusansuma, ariko arasigura akamaro rero akamaro ka rusansuma. Umukuru w'igihugu yaramenyesheje ko ibizova muri iyo rusansuma ari byo bizofasha leta kumenya neza imigambi yoshigwa rero imbere mu iterambere. Kubwiwe rero kwanka gusansumwa ngo ni kuba rero ari ukudashaka gufasha leta kumenya aho rero izoshimikira mu migambi yayo. Yabishishikarije mu kiyago yagiranye n'indongozi by'umwihariko ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba kuri wa 27 kwezi kw'icenda mwaka wa 2024 mu gihe yariko rero hategurwa ikarata karangamuntu byo mu buhinga bwa none by'umwihariko nk'uko ikomeza kugenda biratangazwa. Mukuru w'igihugu aramenyesha ko rero abatisansumishije bashobora rero kuyibura kuko rero kubw'ingingo yo kwanka gusansumwa aberekanye ko rero atari abarundi. Yaje kugenda arashimangira ndetse aranagaragaza neza yuko abo bariko baranga kwisansumisha ari bamwe mu bantu bazwi nk'abanzi b'u Burundi, ndetse akaba akomeza kugenda arashimangira ndetse aranagaragaza neza yuko rero ari bamwe baba bariko barifatanya ndetse na bamwe mu banga igihugu cy'u Burundi bashobora by'umwihariko bashobora rero gukomeza by'umwihariko gushaka kuzohungabanya umutekano w'abanyagihugu nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Inzego z'umutekano mu gihugu cy'u Burundi kandi zarahawe amakuru yuko rero umuntu wese agomba kuzocekingwa cyangwa se kuzonekwa yuko yoba yarisansumishije ubazosanga atarabikoze arafise akaga, arafise ishano rirashobora kuba rizamugwira. Aya rero amakuru akaba ariko yaravuga yuko rero by'umwihariko nimbonera kure zaboneyeho akaryo rero ko kongera gutanguza ibikorwa byazo bigiye bitandukanye. Turakomeza tubaronderera n'andi makuru agendanye n'iki gikorwa rero bivuga ko coba carongeyeho iminsi kugira ngo kibashe kuba cyo kurikiranwa.
mu ntara ya Kayanza komine Butaganzwa rero by'umwaka umugore yaragandaguye umugabo wiwe nyuma yo kumukubita rero mu mutwe. Abanyagihugu rero bakaba barasaba yuko yohanwa by'akarorero. Byose byabereye ku mutumba wa Gahise zone Butaganzwa. Uwo mugabo rero agandaguye yitwa Ntirampeba Aviseni w'imyaka ishika kuri 50. Mukenyezi wiwe rero bari bubakanye nawe yitwa Yamuremye Beatrice. Intandaro ya byose rero ni amatati yarasanzwe ari hagati yabo afatiye ku matungo yo mu rugo rero, aho bivuga ko umugore yari yarankiye umugabo rero wiwe kugurisha ikintu na kimwe c'umuryango, bikemezwa ko rero umugabo yaramaze no kwitura rero abatware kuri ico kibazo nk'uko biko biratangazwa. Higa yezo rero kwigenekereza 26 kwezi kw'icenda umwaka wa 2024 uwo mugabo Ntirampeba Viseni yaragurishije igitoki umugore we atashatse, niko rero batangura guharira amubaza impamvu yagurishije ico igitoki. Bidatevye rero Yamuremye Beatrice yaciye afata umuhini wo gusekura awukubita rero umugabo wiwe Ntirampeba Viseni mu mutwe rero aca agwa hasi arataka ubwenge nk'uko biratangazwa. Ababanyi rero bahashitse baciye bihutira kunyarukana uwo mugabo rero ku ivuriro rito rya Nyarurama ribegereye aho ngaho muri zone Butaganzwa. Abaganga babonye bibarenze rero baca bamurungika ku bitaro bikuru rero by'akarere ka Musema biri rero kuri iyo ntara nyine ya Kayanza. Aho naho rero by'umwariko nyine basanze atabyo bashobora baca bamurungika ku bitaro bya Roy Kahedi Bujumbura, aho yacikaniye kwigenekerezo ya 27 kwezi kw'icenda umwaka wa 2024 nkuko amakuru akomeza kugenda aradusamira. Abanyagihugu bakaba barasaba yuko rero uwo mukenyezi Yamuremye Beatrice yohanwa by'akarorero kugira ngo bibashe kuba byobera abandi urugero nkuko bikomeza kugenda biratangazwa. Ni mu gihe kandi hakomeza kugenda harasabwa yuko rero by'umwariko abanyagihugu nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira cyangwa se amakuru akomeza kugenda aradushikira muri uno mwanya, akaba akomeza kugenda arashimangira ndetse aranagaragaza neza yuko by'umwariko amakuru yihuta adafite ivumbi. Abanyagihugu bariko barasaba yuko rero umuntu yohanwa, ariko kandi akariko haratangwa inama yuko abantu bamwe na bamwe bari mu miryango igiye itandukanye bakora ibyo bishoboka byose kugira ngo bace baraganiriza abantu here kuzajya haragira abahura n'ibibazo nk'uko biriko biratangazwa. Muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo haravugwa amakuru menshi cyane akomakomeye cyane agendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Amakuru yihuta akomeje kugenda aravugwa rero n'ibigendanye na Generali Kayumba Nyamwasa yigeze kubarizwa mu ngabo z'igihugu c'u Rwanda, igihugu c'abanyi c'u Rwanda kizizwi nka RDF. Abivuga ko rero yoba ari muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Generali Kayumba Nyamwasa rero araherutse Kinshasa muri uku kwezi kwa Nzeri umwaka wa 2024, aho rero yahuye n'abayobozi b'umuhari wa FDLR mu bikorwa by'umwihariko mu bikorwa rero biri mu mugambi mugari wa Perezida Tshisekedi wa RDC ndetse na General Major Evariste Ndayishimiye byo guhungabanya umutekano w'igihugu c'u Rwanda. Bivuga ko rero impande zombi zikomeje kugenda ziritegura haba ku ruhande rw'abarundi no ku ruhande rwa Kongo kugira ngo bazabashe kuba botungura icyo gihugu c'abanyi c'u Rwanda. Amakuru yizewe agera ku bimenyesha amakuru bimwe na bimwe byo mu Rwanda nuko rero muri Nzeri General Kayumba yarakoreye urugendo Kinshasa muri RDC acarahura n'abayobozi bagiye batandukanye barongoye uyu mari wa FDLR. Mu nyuma y'iko rero hari haheze igihe Perezida Tshisekedi atangaje mu buryo rero bweruye ko yitegura kwiyunga n'uwo ari we wese wagira rero uruhare mu guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Kayumba washinze RNC rero niwe wagize uruhare mu gushinga ihuriro rya P5 rigizwe rero n'imihari y'iterabwoba igamije rero guhungabanya umutekano w'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda. Iri huriro ryahozemo rero imihari irimo nka Amahoro PS ndetse na RNC ya General Kayumba Nyamwasa FDU cyangwa se inkingi ya Ingabire Victoire ndetse na PS Imberakuri, igice rero cya Metere Bernard Ntaganda ndetse na PDP Imanzi. Gusa kuva rero ryashingwa yagiye riracikamo ibice kubera ibibazo bimwe na bimwe bigiye bitandukanye.
umuhari w'iterabwoba wa Ruda Urunana rero waragabye ibitero mu karere ka Musanze mu majaruguru y'icyo gihugu c'abanyi c'u Rwanda muri za 2019 kiza guhitana inzirakarengane z'abanyagihugu ashika kuri 14 wari ushamikiye rero kuri iryo huriro nk'uko biko biratangazwa. Amakuru yizewe avuga ko rero haheze igihe General Kayumba Nyamwasa afitanye imikoranire ya hafi na Africa at Honeste Misago ushinzwe ibikorwa rero bya FDLR mu gice cya Afrika y'Amajyepfo ndetse na Alphonse Munyarugendo ubarizwa muri Mozambique. Muri iyo mikoranire kandi ya FDLR, General Kayumba Nyamwasa afashwa bya hafi na Etienne Mutabazi nawe yahoze mu ngabo za Habyarimana. Mutabazi yigeze kuba rero umuvugizi wa RNC mu mwaka wa 2019. Mutabazi yanabaye muri komisiyo kandi y'amategeko ndetse n'imyitwarire mbonezabupfura mu mutwe wa RNC, ndetse mu mwaka wa 2022 yigeze kumvikana avuga ko FDLR atari ikibazo ku gihugu cy'u Rwanda. Bivugwa kandi yuko rero ko umunsi ku wundi Kayumba Nyamwasa avugana na Major Caston Iyamuremye uzwi nka Victoire Byiringiro urongoye umuhari wa FDLR muri kino gihe. Muri iyi minsi kandi gahunda nshya ya General Kayumba Nyamwasa Misago by'umwihariko ashinzwe guhuza ibikorwa byose bya FDLR ndetse ni nawe uragira uruhare mu bukangurambaga bwo gushaka abajya rero muri uyu muhari nubwo rero ndetse no gukusanya imisanzu. Munyarugendo akorera ubucuruzi muri Mozambique ni umugabo rero winjiye mu gisirikare cya Habyarimana mu mwaka wa 1989 kimwe n'abandi bagwanya ubuyobozi bw'u Rwanda. Abarizwa rero muri uyu muhari w'iterabwoba wa FDLR. Azwi ku izina rya Kwita Monaco rero Dola, avuka mu yahoze ari komine Satinsi mu ntara y'Iburengerazuba. Ava inda imwe rero na Colonel Anatole Nsengiyumva wahamijwe rero ibyaha bya jenoside mu mwaka wa 1994. Munyarugendo yari ashinzwe ikoreshwa ry'intwaro nini cyane mu kigo ca gisirikare c'i Kanombe. Yanabaye mu gisirikare ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo FARDC ashinzwe ibikorwa bya gisirikare mu gace ka Pweto nk'uko biriko biratangazwa. Amakuru kandi yakomeza kugenda aradusumira aragaragaza neza ko Bwana Tshisekedi ndetse na mugenzi we General Major Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi ari bamwe mu bantu bakomeje kugenda baracura imigambi. Ibi bije bisanga ibimaze iminsi biravugwa yuko General Major Evariste Ndayishimiye nawe yoba ariko arakora iyo bwabaga, yoba ariko arakora ibishoboka byose kugira ngo atoze abasoda benshi abashe kuba by'umwihariko yogira ibikorwa bimwe na bimwe yokora ndetse no kwagura igisoda ciwe. Ariko kandi amakuru yihuta adafise ivumbi akaba avuga ko abo bategetsi ngo baba bitegura no kuzokora inama karundura, inama bashobora kuzahurizamo ibikorwa byabo ndetse bagacura umugambi muri rusange. Amakuru kandi avuga ko rero Bwana Tshisekedi yoba afise gahunda yo gukomeza guhura n'abandi bakomakomeye cyane bashobora kuzomufasha muri uyu mugambi. Ariko kandi ibingi bari karabikora mu gihe imiryango igiye itandukanye ndetse n'ibihugu byakomeje kugenda birasaba Bwana Tshisekedi yuko yokora ibishoboka byose akareka gukomeza by'umwihariko gukorana n'imihari igiye itandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Bwana Tshisekedi yarakomeje kugenda arinangira umutima wiwe ndetse akomeza kugenda agaragaza yuko yoba anyotewe no kuzotera igihugu cy'u Rwanda. Nyamara gushika ubu ngubu abatari bakeya bakaba bariko bagaragaza ndetse berekana neza yuko by'umwihariko ko byogenda kose nubwo yo kwitabaza igisoda ca hehe birwanya yuko iyo shyira hasi icyo gisoda c'ababanyi mu gihe kizwi ko ari kimwe mu bisoda bikomakomeye cyane ngaha ku mugabane wa Afrika muri rusange. Igitangaje nuko rero by'umwihariko ngaha muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo baba bariko baratekereza kuba bogaba ibitero canga se boderageza guhungabanya umutekano w'icyo gihugu c'abanyi c'u Rwanda mu gihe ingwano zikomeje kugenda zirafata indi ntera nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa muri Congo nazo zitaboroheye.
nk'ubu tuvugana umubare wa FDLR wemeje ko rero umaze imisi ugabwaho ibitero mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru gusa uko kurashinza ingabo z'u Rwanda RDF kuba arizo rero zibiri inyuma kwa kabiri w'ici cumweru giheze rero z'umwariko kwa kabiri w'iki cyumweru turiko turasoza abamenyesha makuru cyangwa se twaratangaje bwa mbere ko FDLR yaramutse irasanira ndetse na FARDC mu duce twa Shovu ndetse na Mubambiro duherereye hafi n'umujyi wa Sake muri teritwari de Masisi. Amakuru atangwa rero n'ibiro ntaramakuru mpuzamakungu by'Abafaransa AFP ndetse na African Intelligence aravuga ko rero muri iyo ngwano batayo ya 11 y'ingabo za Kongo rero na bamwe mu bakomando bo mu gisirikare c'ico gihugu rero boshakaga kwivugana General Ntanguka Pacifique Batazira Omega arongoye igisirikare ca FDLR gusa uyu nguyu ngaza guhunga mbere yo kumenya amakuru yuko rero ashobora kuba yogabwe igitero kugeza kwa kane rero kwigenekezo 26 Nzeri ingwano yari ikijya mbere mu bice biherereye muri Paris ya Virunga muri teritwari ya Nyiragongo. Kugeza ubu ngubu rero ntihazwi ico RDC yabaye yarapfuye na General Omega catumye itangiza rero ibikorwa byo gushaka kumwivugana bigendanye no kuba rero FARDC na FDLR basanzwe bahuriye mu ntambara zabo za Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zigwa bahanganye mu numari wa M23. Impande zombi kandi zimaze igihe zihuriye mu mugambi wa Perezida Tshisekedi ndetse na General Major Vincent Ndayishimiye w'u Burundi wo gutera igihugu c'abanyi c'u Rwanda bagakora ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame, ariko ibingibi navyo bikaba birasa n'inzozi zidateze kuzosohora. FDLR icakora kandi biciye mu muvugizi wayo Chure Ngoma nayo rero yaremeje ko riri maze imisi iraswa gusa ivuga ko rero itakwemeza ko rero FARDC ko ari FARDC nyayo yoba iriko irabitera. Ngoma rero wavuze ko ingwano ikomeye cyane byatona hato yabwiye abamenyesha makuru ba BBC gahuza.com ko rero ibyiriya migwano birimo rero kujya birimo kujyana n'ibyaganiriwe i Rwanda byo kurandura FDLR gusa we akavuga ko abarimo kubatera ari ingabo z'u Rwanda ndetse n'ibyitso byazo byo mu ngabo za FARDC. Yunzemo ati turahanganye nyine rero birumvikana impunzi zo barimo rero z'umwariko kuzishwiragiza ariko natwe tugakora rero defense uko rero natwe aho duhuriye nabo rero nyine turacokorana ni urugamba mu rundi. FDLR iravugwa mu ngwano na FARDC mu nyuma y'uko kandi mu mpera z'akanama abakuriye ubutasi bw'u Rwanda na RDC nangura rero barahuriye i Rubavu bagategura ku buryo buhagije ibikorwa bigendanye no kuba boshyira iherezo kuri uwo muhari, ariko kandi mu nyuma bikaba byaraje kugenda birazamba ubwo igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga canga ajejwe ibigendanye n'imigenderanire Tereze Kayikwamba yisubiragaho rero ku cemezo cyo gushira cyo kurangiza canga se by'umwariko cyo gusenya umuhari wa FDLR nk'uko amakuru akomeza kugenda aradisomira. Ibi byose akarimwe mu bintu biriko birakoma mu nkokora gahunda zigendanye no gushira ku iherezo ibigendanye n'uyu muhari wa FDLR. Hari bamwe kandi batajya umunwa bagaragaza neza ko ari gahunda by'umwariko zoba zigendanye by'umwariko no zoba zigendanye by'umwariko no kugerageza by'umwariko kujijisha amahanga. Benshi bakavuga ko byaba byarakozwe bigendanye n'inama iherutse kubera New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahuje abanyamuryango ba Aroni. Dusura mu masaha ari imbere turabira hamwe ibindi bigezweho.